kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 24 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 43. Iyi ni inkuru y'ivyabaye Yesu amaze kuzuka. Ku mutwe w'amajambo handitse ngo Yesu yiyereka abigishwa babiri mu nzira ija Emausi. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwa Emausi, ni kure y'i Yerusalemu nk'urugendo rwa stadio 60. Stadio 60 ni nk'ibirometero 11. Bavugana ivyabaye vyose, bakivugana babazanya, Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo, ariko amaso yabo atabwamo uruhuni ngo ntibamumenye. Arababaza ati, mbega ivyo mugenda murabazanya ni biki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kireyopa aramwishura ati, mbega ni wowe gusa watsindaru Yerusalemu utazi ivyabayeyo muri iyi minsi? Arabaza ati, ni biki? Baramwishura bati, ni vya Yesu umunyanazareti, yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu vyo yakora no mu vyo yavuga, imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Nivyo uko abaherezi bakuru n'abashingantahe bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba. Umurongo wa 21, kandi twari twishimiye yuko ari we azocungura Abisirayeli. Kandi kigeretse ko uyu n'umunsi ugira gatatu uhereye aho ivyo vyabereye. Kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje, bazindutse baja kumva, babuze ikiziga ciwe. Baraza batubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho. Kandi na bamwe mu bari kumwe natwe bagiye kumva basanga ariko biri uko abo bagore batubariye, ariko we ntibamubona. Arabwira ati, yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cane kwizera ivyo abavugishwa n'Imana bavuze vyose. Mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanura mu vyanditswe vyose ivyanditswe kuri we. Bashitse hafi y'umuhana bajako, amera nk'ugomba kuwurengana. Baramugobera bati, gumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cane. Arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo. Yabira umutsima, arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Uruhuni rubava ku maso, baramumenya, maze arakamangana, ntibaba bakimubona. Baravugana ati, mbega imitima yacu ko yariko iragurugumba aho yariko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ivyanditswe. Ako kanya barikora basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye bo n'abari kumwe nabo, kandi bavuga bati, nukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonwe na Simoni. Nabo babadondera vya bindi vyo mu nzira, kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima. Umurongo wa 36. Bariko baravuga ivyo, Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo, arababwira ati, amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'ubwoba bacika ivutu, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arabaza ati, kibahagaritse imitima niki? Kandi niki gitumye muburanisha imitima? Nimurabe ibiganza vyanje n'ibirenge vyanje, mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimunkorakore murabe, kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ivyo mumbonana. Avuze ivyo, abereka ibiganza vyiwe n'ibirenge. Akanyamuneza kakibabujije kuvyemera, bariko baratangara. Arababaza ati, hari utwo kurya mufise hano? Bamuha igihimba c'ifi yokeje, aracabira, akirira imbere yabo. Imana ishimwe cane. Gumbure twari guheza n'ico gice cose uko biravuga ingene yabaseze yaduzwa mu ijuru. Reka naco tugisome kuva ku murongo wa 44 gushika kuri 53 duheze. Handitse ngo,
Yesu asezera abigishwa be yaduzwa mu ijuru arababwira ataya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe y'ingene ivyanditswe kuri je vyose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika, maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi ku kwihana no guharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo kuvuga ivyo, umve ngira mbarungikire ico data asezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Abavanaho abashitsi aharabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanwa nabo aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero ubudasiba bashima Imana. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Twasomye igisomwa cinshi, mugo ndagomba ngumenye ngo iki gihe twibuka ukuzuka kwa Yesu, iki gihe ca Pasika, ni igihe ivyanditswe biba bizima, ni igihe dusobanurirwa ivyanditswe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ni igihe twungurwa ubwenge ngo dutahure ivyanditswe, kuko namba utakiri ivyanditswe, namba udasavye mpwemu yera ngo gutahuza ivyanditswe ngo wungurwe ubwenge, uzoca wuzura ivyo wishizemo nkabo ivyo bari barishizemo, bigatuma bimbura bwenge. Iyo udahaye ikibanza ijambo ry'Imana, uha ikibanza ibirorogwa, amasantima, uha ikibanza ubwenge bw'abantu gusa. Ariko ni vyiza ko ijambo ry'Imana rironka ikibanza kugira ngo rifashe ubwenge bwawe, rifashe ibirorogwe byawe, rifashe umutima wawe, impemu yawe, umubiri wawe. Ijambo ry'Imana niryo ryaturemye, ijambo ry'Imana niryo ryaremye ivyo tubona n'ivyo tutabona. Ijambo ry'Imana ngo rifise ubukuba buruta ubw'inkoba, ubugi buruta ubw'inkota zose, ngo ritandukanye igufa n'umusokoro. Oh haleluya! Ijambo ry'Imana ni icuma, ijambo ry'Imana ni inyundo, ijambo ry'Imana rirarema, ryita ibitariho nk'ibiriho. Mwene data, ndakwifurije kuza urafata umwanya gusoma ijambo. Ego hari igihe bigora gutahura, ariko ntureke gusoma, kuko mpwemu yarazogutahuza ivyo wasomye. Namba utazi gusoma, urondere umwana gusomere, urondere umuntu agusomere, urondere zirya Bibiliya ziri ku ma audio, mu matelefone muri iki gihe ziriko ziraza ku ma internet, wumvirize. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana igushoboze. Yesu ntiyajanye nawe ngo atangure kuvuga ngo yo nivyo, yo mpore, yo ego bagize ibyago, erega abo bagore bagize ingorane. Igihe udahaye ijambo ry'Imana ikibanza, uhinduka imburabwenge, niko Yesu avuze, kuko uteba kwizera. Iyo utevye kwizera uhinduka imburabwenge, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, no kumva ijambo rya Kristo. Hari handi avuga ngo kwemera kuzanwa no kumva. Imana idufashe cyane, duhe ikibanza ijambo ry'Imana, dushobore kubaka ukwizera kwacu, dushobore kunguka ugutahura kuvuye ku Mana. Hari inyigisho muri iki gihe zibuza abantu gusoma isezerano rya kera. Yesu ngo yabasobanuye kuva kuri Mose. Paulo yandikira Timoteyo ico gisezerano rishe ntiryari bwandikwe, aravuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. Reka gufata igice kimwe ca Bibiliya. Hari n'abadasoma mbere n'ubutumwa bwiza bw'imbere yuko Yesu apfa, ngo mbere yuko Yesu apfa ngo rya isezerano rya kera, ngo niwe agomba gusoma ivy'inyuma. Reka ndakubarire, reka ivyo bintu vy'ubuyobe, reka ivyo bintu vy'ubuyobe, ufate Bibiliya yose, ivyanditswe vyose byahumetswe n'Imana. Imana iguhezagira, Imana igushoboze, ugire umwanya, ugerageze kuzura zinduka kare, ugire ahantu wiherereye usomera, kugira ngo uje mu kazi wambaye ubushobozi buvuye mu ijambo. Namba utaronka akazi, utaronka umwanya kare mu gatondo, mbere yo kuryama urondera umwanya. Mbwa mbere yo kuryama ntibiba vyoroshe, bamwe baba barushe, ariko hariho abo vyorohera. Abandi hari aho vyorohera mu karuko ka saa sita. Vyarambaye ko igihe nari umunyeshuri,
nafata umwanya sintahe gufungura saa sita nkaguma ku ishuri nkafata umwanya wo gusoma no gusenga. Igihe nawe ntafise ibintu byinshi byo kwiga no kwitegura, igihe nawe ntari mu bibazo, igihe nawe ntafise ama interrogation n'ibindi, ariko urondera akaryo kose, hariho abagira umwanya mutonya, ufata umwanya mutonya gusoma, ariko umunsi wo kuwa gatandatu igihe waruhutse ufata umwanya ukwiye gusoma ibice byinshi. Niba bishobora usoma igitabo cyose cyo muri Bibiliya, Imana iguhezagire, birashoboka. Abandi murondere kuri interinete utuntu tugufasha gusoma Bibiliya iminsi yose, utwo bita daily reading canke lecture de la Bible aninane, kagufashe gusoma, uheze Bibiliya mu mwaka umwe, uheze Bibiliya mu myaka ibiri, ugisome, ugaburire impwemu yawe, ugaburire ubwenge bwawe, ugaburire umubiri wawe amajambo y'Imana, ngo azotuma umubiri wawe unonoka, bizotuma ugira inkomezi, bizotuma wunguka ubwenge, mbere ngo bizotuma ushimwa n'Imana n'abantu, bizotuma wunguka faveur. Imana iguhezagire. Nta kindi Yesu yagumye avuga n'amajambo, yarasubiye ngo aya niyo majambo nababwira nkiri kumwe namwe, yingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose. Haleluya. Reka gushira ibintu bimwe hamwe, ivyanditswe byose ubisome, n'ibindi bitabura bisoma. Soma Bibiliya, Imana iguhezagire, uzosangamo ubwenge. Iki gitabo ndagisomye imyaka irenga 40, sindagihaga kuva ndi umwana mutonyi muri primaire gushika uyu munsi cama kimbera gishasha. Nifungurwa, kirambera umuti, kirambera ubwenge, kirambera inkoni yo kwishimikiza, kirambera inzira, kirambera itara, kirambera umuco. Imana iguhezagire. Haraho naho rafata igitabo c'imigani gifise ibice 31, nkasoma igice kimwe ku munsi, mu kwezi kose nkasubira kugira ngo nunguke ubwenge bw'ingene mbana n'abantu, bw'ingene mfasha abandi, bw'ingene nifata mu kazi no muri ibi nabirya. Imana iguhezagire. Wowe ufashe ingingo muri iki gihe twibuka ukuzuka kwa Yesu, wongege ubwenge bwo gutahura ivyanditswe, umutima usubire ugurugumbe, ubone Kristo yazutse, umenye ko umubabaro uri kuracamo hari intumbero, ko byose bifataniriza hamwe tuzaniye ibyiza. Twebwe abakunda Imana twahamagaye nk'uko yabigabiye. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, Imana igushoboze, uragahezagirwa, ivyanditswe bikubere, bikuryohere nk'uko Ezekiel yavuze ngo nari uwo muzingo numva uraryoshe. Imana iguhezagire cyane, uryoherwe n'ibyanditswe, kandi nawe ubisangiza abandi, wigisha abana bawe gusoma. Wowe ufise abana batoya, umenyere kuhasomera udukuru two muri Bibiliya mbere yuko baryama, bakura afise inkuru ziryoshe gusumbya kuguma uhabwira ibisizi imwe, ibigize gute, ya migani bama baducira. Imana igushoboze, Imana ikugire neza. Urakoze cyane kudutega yombi no gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Reka dusengere hamwe. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye ko washizeho uburyo bw'uko vyandikwa kuva ku kuremwa gushika aho tubona aho isi zoherera. Turagushimiye abo mpemu yari yafashije kugira ngo vyandikwe. Turagushimiye abo wahaye ubwenge kugira ngo bagende babizikura aho vyari vyahambwe, ivyagiye biratogwa mu migezi, ivyagiye biratogwa mu mazu yaturiwemo. Abo wahaye ubwenge bwo kubihindura mu ndimi dushobora kuvyumvamo. Ubihererwe icubahiro kandi uhezagire abo n'imiryango yabo. Mana, uhezagire abakiriho, uhezagire n'abakigira umwete wo gufasha abandi kugira ngo batahure ijambo ry'Imana, mu kwandika amakomantere, mu kwandika amareferanse, imirongo idufasha kumenya uko ibyanditswe bikurikirana. Mana, utugire neza, uhezagire amashuri ya Bibiliya ariko arafasha abantu gutahura no kurungika abaja gufasha abandi. Mana, ubaha uburyo bukenewe, ufasha amashengero yigisha ijambo ry'Imana, ufasha iyo atarashika muri ico gihe. Mana, ubakangure, baronke ikangura, baronke umuvyuro wo gukunda ijambo ry'Imana, kurisangiza abandi, no gushigikira no guterera amazu ya Bibiliya, societe biblique, abandika Bibiliya, abandika imisomyo ya Bibiliya, za ligue pour la lecture de la Bible. Mana, ubahezagire. Urakoze, utugirire neza,
udushoboza ijambo ribe rizima. uyu ariko aranyumviriza, uzofasha abandi. Mana, twese dufashwe nawe kugira ngo tumenye intumbero yawe, twe kuzimagirika, twe kuzimiza abandi. Urakoze kumvise ugusenga kwacu, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu.